Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikira muherereye irya nino mu makungu ya kure, mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya badukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Cameroon, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, ubuseruko muri Tanzania, uraruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara zitandukanye Buhumuza, Butanyerera, Bujumbura, muri ngaho mu ntara zitandukanye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano n'agateka kazina muntu. Ibara ryaraye riguye ngaho ku mutumba Musumba ni mu ntara ya Butanyerera, aho rero ngaho mu Gashikanwa umusore yafashe umwigeme ku nguvu aramushurashuza. Uyo musore akaba yitwa Ndagijimana Ernest, akaba rero umwigeme w'imyaka 17 yaciye atabaza. Mu gutabaza abanyagihugu n'ababanyi baraciye batabara, hama uwo musore aca arirukanka ariko asiga akomerekeje uwo mwigeme. Rero mu nyuma baje gufasha uyo musore Ernest Ndagijimana aratabwa muri yompi n'igipolisi. Naho tugiye muri komine ngaho iyo mu Bujumbura muri zone Mutimbuzi, muri komine Maramvya ngaho muri zone Mutimbuzi, ngaho umunyagihugu ayoboka agatorwasa umuseneri azwi ku izina rya Nkurembone Fidele yanyurujwe n'iperereza. Kuri kino gihe abanywanyi canke ababanyi biwe n'abaryango be bakaba bararondeye mu busho bugiye butandukanye uwabo baraheba, bakaba rero bariko barasaba ko umwe mu bajejwe iperereza yafashe Fidele Nkurembone ari mu bafashe nyine uwo Fidele Nkurembone akaba ari apia hajejwe iperereza, akaba bamusaba ko yotanga umuco akagaragaza aho boba baratwaye uwabo. Bakaba baramufashe aho yariko araja kw'isoko ryo kw'isamariro, aho yaragiye muri iryo soko. Bakaba basaba ko rero uwabo homenyekana aho yoba yaratwawe. Abanyagihugu cane cane inyankamugayo za CNL ziyoboka umushingamateka Agatorwasa bakaba babandanya kugenda bafatwa bagahohoterwa irya nino, mbere bamwe bakabugwa irengero. Bikavuga ko rero mu biziga bigenda bitorwa irya nino imihingo itandukanye, kandi ntihave hamenyekana bene abo bantu bicwa n'ababagandagura bo bari bamwe muri ivyo biziga bifatwa n'abo mw'iperereza, bagaca babagandagurira mw'iperereza, bagaca baja kubata ahantu kure cane yaho baba basanzwe bakomoka. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano n'agateka kazina muntu, reka tuje mu gisata c'ubutunzi. Umuhinga Andre Nikwigize aravuga ko bivanye n'intwaro mbi ya CNDD-FDD ngo nivyo bisongereza ikena ry'amafaranga y'agaciro ngaha mu Burundi. Akavuga ko rero mu gihe CNDD-FDD ibandanya gutwara nabi, ibandanya kunyuruza, kwiba, nyonya itunga ry'igihugu, bizohava bituma igihugu kibandanya gutosekara. Ubukene bw'amafaranga y'agaciro bwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi bukabandanya gusongera isibe ngaha mu gihugu. Imigambi ngo iyo leta ifata
uwo mugambwe uri ku butegetsi imigambi n'ingingo bashirako zijanye n'ubutunzi ngo nizo zidafatiye canke zitaboneye mu kugira ngo batiture itituka ry'amafaranga ry'ubutunzi no kwibonekeza kw'amafaranga y'agaciro nyine ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu muhinga Andre Nikwigize akaba ashikiriza vyinshi kuri iyi ngingo kandi yiyamiriza anagaragaza amabi y'umugambwe uri ku butegetsi intwaro ya CNDD FDD kariyo yatabanganije igihugu ikaba iriko iragihamba aho kugira ngo igihugu bakijane ku vyo bari baremereye abenegihugu ko bazokora, aho bari baremeye vyinshi kandi baboneka ko bafise ingingo nziza ariko gushikamanga bagishika ku butegetsi ivyo bavuga sivyo bakoze, ahubwo igihugu barabandanya kucica nk'uko uyu muhinga Andre Nikwigize abandanya kugenda abishikiriza mu busesanguzi bwiwe yaciye ashira ahabona kuri ino genekerezo rya 17 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025. Tuvuye kuri iyo nkuru reka tubabwire ko ikena ry'amazi meza ngaha mu gihugu c'u Burundi ribandanya kwibonekeza imihingo itandukanye, abanyagihugu bakaba basaba ubutegetsi bwa CNDD FDD kugira ico bukoze kugira ngo buronse amazi meza abanyagihugu mu mihingo itandukanye, amabombo atandukanye baravuga ko atanima iherukamwo canke ironkwamwo kuko abanyagihugu bariko baridoga, aho muri kino gihe cici biboneka ko amazi yabaye makeya, ikena ry'amazi bituma haboneka n'ingwara zifatiye kw'isuku rikeya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gisagara ca Bujumbura na Gitega haravugwa ingwara y'ibihara vy'inkende kandi ngo mu kuyirinda bisaba ko abantu bandanya bagira isuku rihagije, bakaba bibaza ukungene rero bazoshobora gukora iryo suku rihagije kandi bataronswa amazi yabaye ingorane zikomakomeye cane muri kino gihe cici nk'uko duhejeje kubibashikiriza. Nayo kandi tuvuye muri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'amagara y'abantu, tuje mu gisata ca politiki. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu rugendo yari yagiyemwo muri Gineya akaba yaravuyeyo aronse amabanga yandi mashasha yiyongera canke aja ku mabanga n'ubundi yari asanzwe ajejwe muri Afrika. Baravuga ko rero Varisito Ndayishimiye bamuhaye amabanga yo kuba intumwa idasanzwe igomba kunywanisha ibihugu vyo mu karere ka Sahel, harimwo ibihugu bigiye bitandukanye vyo mu burengero bushira uburaruko bwa Afrika, igihugu y'umugabane wacu nyine Afrika. Varisito Ndayishimiye akaba yagizwe umukomiseri ajejwe guhuza abagwanya ibihugu bitumvikana bidashira kumwe muri ako karere ka Saheli nk'uko biriko biragenda bivugwa n'abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu cacu Burundi. Varisito Ndayishimiye akaba abandanya kugenda araronka bene nk'ayo mabanga abicishije ku rubuga rwiwe rwa X canke Twitter, yavuze ko yakiranye ayo mabanga ukwicisha bugufi nk'uko Varisito nyine Ndayishimiye yaciye abishikiriza we ubwiwe. Ibintu bikaba bibandanya kuboneka ko bigiye gukomera hagati y'intambara nanone iriko irabera mu buseruko bwa Kongo, bikaba bivugwa ko batanguye kugira icoba ko umuji wa Uvira nawo woba ugiye gufatwa n'abagwanyi ba M23 na cane cane ko M23 ivuga ko uyu muji igiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo iwushire mu minwe.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha